Okay. Aha. Step by step turi gukora amaji. Hoshira video mugala Filipina tanguye kera ibigoma ari byinshi sinigeze mbona guhagarara. Hey we are on a sweet maji. Isaba gukora kubaka ikofi kugira love you are every swaggle get the way. Ubishida mvuze n'amahera sinkundi sakuza ba era NBL ndatesa ngeze mu bikorwa ndakesha. Nuzo ndamutse ngo we abatugwa ni jemwe heya no gukora ize bafumaze cyazuma naho gutira gashemya. Never seen us but I never give up. Let's go. Bisabi kofi amatuga twika. People never seen us but I never give up. Let's go. Bisabi kofi amatuga twika. Kuba kwisi ni hasu. Kuba kwisi ni hasu. Kuba kwisi ni hasu. Kuba kwisi ni hasu. NBL ha. Yeah. Nuko nyene bakunda. MV ha. Akorera tegeza gashira. Akabuze cyatu bakimuzimya kamera. Bakimuzimya kamera. Nawe ni Idris Boy. Boy. Yes. Anije bazina abavyeyi bakwise. Oh yeah. Mazina yanje nitwa Ja Idris. Yemenga nibo bari inyisi. Ha. Jewe wongera ucinjira muhera bacha bakubwira ngo ha. Musa mweramwe yakura hiyo kuja muri stage. Musanze kera ico gihe byari byoroshe twateshaje beat kuri internet. Ugaca mutagaho. Kaja tugenda tukandika indirimbo tukavuga ko twabikora haro studio yari hari twa High Melody Production. Wa mu producer atubwiye ati wabifitiye beat. Kachuzani ibihumbi 10 byawe. Yo wagenda yitahanye. Musanze rero indirimbo yanyu yo kuva mwiga mwindu. Yeah, zirahari. Ziriho nyinshi. Bani ico gihe twakoze nyinshi. Egaho nizasohotse. Numbari. Ahubwo benshi babonye Porsche batazi zambere. Bo hari izindi kubera gusa byavana n'ivyo biti twatereshaja. Ubu tuziposinze bari copyright. Kuko lejo ndataze mwiwe na bwakere banye umwe wese ARS. So bifafa again ari kuri microphone za Step Media. So guys uno munsi muko mubibona tumaze ne abatumire biteka abatumire bakomeye cyane abartiste bandi mu babarundi bafise impano ikomeye cyane basatu bari ko barava ku chat aba Big Fizz bariko bava ku chat bari kwaza abandi bana guys afise barasesuse akora indirimbo z'umuro turuzo kabisa. Reka twanze tubakira abanze baturamutse bamenye mbega Step Media bakoze bacu bamenye tuko tuganira n'abandi n'abantu nyabaki. Reka tubahikaze rero tubahikaze tumire bacu biteka akomeye cyane. Yo murakoze. Ku mazina nitwa Idris Boy nkabandi umuririmbyi umwanditsi. So nkaba ntasanzwe ntanga n'amanyande ma service mu studio atandukanye nkuko mubibona rero no most twabaziye kuri Step Media ni fire tubaze nk'isasu kabisa. Ama nanje ni NBL ha. Aje ni umuririmbyi ubu munsi turi kumwe kuri Step Media. Ngira turaza ko haturira ngira hashe. Wewe burahize kizimya mozi kabisa. NBL ha. Yeah. Nuko nyene bakunda. MV ha. Akorera tegeza gashira. Akabuze cyatu bakimuzimya kamera. Bakimuzimya kamera. Nawe ni Idris Boy. Yes. Anije bazina abavyeyi bakwise. Oh yeah. Mazina yanje nitwa Ja Idris. Yemenga nibo bari inyisi. Ha. Jewe wongera ucinjira muhera bacha bakubwira ngo ha. Musa tsinge ndakuzi. Oya we junzi ryari gazi babaye meshi. Guys, jero ndamuzi kuva kera. Ndamuzi kuva kera amateka yanditse ni meshi asanzwe mu artiste asanzwe ari mu sportive. Ya ndabikunda sana. Uracabikora cyane. Yarabihe. Uno kwiruka kuva ngaho. Uyumbura umwanya basi umwanya mu bisanzwe. Umwanya mu bisanzwe ni kuvuga kenshi mba ndibize cyane kuri music cyambere. Rero inyuma ya music hacakurikira ubuzima busanzwe guhiga upambana kwacu nyene kugira umuntu basaba abeho ashima. Bigera wabihebeye hariya. Oya sinabihebeye hariya. Nino namagerageza rimwe mugabo kubera umwanya asanga atari bya misi yose. Kutamukwega Idris nawe ngo mujane canke na wenyene ari imana. Ari imana. Wabizi imana yishi wotwara kinanye na football. Sanuse maguru nk'aba. Unagorera gukubise agize gusha mu kuguru muri football. Wacibwira gutya. Numero atidu. Umve. Abari baramubeshere. Baramudefensera akomeye. Umukinyi akomeye. Mupanye n'ubuzima butatwemerera sometimes usanga tukanyuzamo tukakina ariko
kera nari umukinya hambaye reka aba baranzi mwiza bari wanditse ndabica bigacika. So uno musi rero tuzanye siko ngo mutubwira hari indirimbo duheruka kubona yitwa Posh. Mwari musanzwe muziranye kuva kera canke n'ibintu nyene mwabaye buhure kuri mwese muva mu ntarima? Uwo ni niga yanje n'umuji wanje tuzinanye mwisi cyo twarakubitanye ngo mu mwisi twarasimbanye impangu zigiye zitawe warafise n'itara yo gusimba impangu uyubusuma warafise itara y'ubusumu uyu nkama nk'ibintu by'amavoka nka ujya ubona ibintu by'ivyama abona je navuga basi nk'ico gihe ari kumbaza ati wazokora iki navuga atazodadaza ivyama Kare kuni yaduga gusa Marabikarira no muhira bari babizi. Oraje nagira chance mbi muhira navyo twari twarateye. Gusa mu babanyi nyene nabona. Cyo gituma waciye umuntu yo aramukuri mu babanyi yarabagenge nabafasha gusaru. Bararima nawe ukimbura. Urazi hari umujama ujya muri Porsche yaririmbye igicero ca gatatu. Bari bararimye intumbasi Bageni bari bafite ibyanga intumbasi ziwabo zibazuye zaone. Nobwiye rero barari mu gacigende kimbura. Asha nahita ndavuga ati aho kandi ukacigenda ngo wahejeje kwiba. Nkashasubira bakora umugenzi. Kuri mumezereza ati natwe mwirisha. Avuye guhonya. Ari bavuye guhonya kwe. Abo Idrissa ariko ngene bari batunze ujya mujama ujya munyezamu wajya boro yaratunze inkwavu. Ukungene mutibi inkwavu mukiba intumbasi. Uri umwana ufise mind. Ari nije imbere. Yego kwe. Umwana ubushaka kwirira gusa ibyo by'inkwavu nayo kuzijana. So ibintu by'umuziki rero mwabitanguye ryari muri hamwe? Navuga ko kumva mwakuranye numva yuko mwarabibwirana mukavuga ati cye kwere numva afise impano yo kuririmba iki byatanguye gute? Hari kera cyane hari tukiri bato twiga nko mu w'indwi mu munani hari za 2016 17 je pense. Nawe wagabe 2016 ya Sinabona muri ari kubikubona ngo twari bato cyane. Ahubwo je ari kwera we wambonye. Ahubwo muri block. Cyabwo nije batabibona. Nayo ubundi hoje hoho wacu utera ubibona. Mojyana ko tutavugana nyene sinabona umego. Hajya me yaza kwishura afise amahiti mu kayanza. Inzoka ndahotere ni horo yavuga. Ni inzoka ijyana. Araza ari mu bantu. Twagiye nko gukina twarahura mu match tugiye gukina nawe nyene baje gukina. Cyo ndugo nyakura ko n'umuntu wonyene yaguma ari ukwe wana na match ari focus. Yego kwe. Uvuga ati ujya muhungu ntavuga usara bakuvuga muri lise. Muri lise baramvuge muri lise baravuga kwera muri lise bari babizi kandi muri lise sinakunda kubigaragaza naho nyene gose. Muri lise ahubwo wasanga gusa hageze nk'umujiti ariko dupowe nkajya mu bamwicaye mu ishuri ugasanga ikorandika nk'akantu uwo yarabimenya mugabo sinashaka ko biba public kubera basi ndabe naho nari kubibereka naho byari kumarira gusa mwabitanguye kera mwigasetse tukiri bato aho rero muhira nta nakimwe baba bazi ni mwagenda gutamara hamwe yakura heyo kuja muri stage musaze kera ico gihe byari byoroshe twatesheje beat kuri internet ugaca mutagaho kaja tugenda tukandika indirimbo tukavuga ko twabikora hari studio yari hari yitwa High Melody Production uwo mu producer atubwiye ati wabifitiye beat Achuzani ibihumbi 10 byawe. Wagenda uyitahanye. Usanzwe rero indirimbo yanyu yo kuva mwiga mwindu. Zirahari. Ziriho nyinshi. Bani ico gihe twakoze nyinshi. Ega ntizasohotse. Numbari. Ahubwo benshi babonye Porsche batazi zambe. Ngo hari izindi kubera gusa byavana n'ivyo biti twatereshaja. Ubutuzi posinze bari copyright. Kuva kera abantu bakuranye siko donc mwari musanzwe muzi yuko izo mpano musanzwe muzifise mwese ibi bintu rero mwabitanguye ryari by'umuziki mwebwe muri hamwe kera cyane za 2016 17 guco tuciga 7 mane yaje mwabitanguye akiri kare kera cyane kandi tukiri bato mbona muhira ntibabazi iki abantu bararize gute ne mugiye muri studio ko ari abantu bashaka kubakoresha ngo ijwi ngo duga ngo manuka agira ukugira ukuntu byababwiye oya yo ahubwo sinzi ukuntu byagenda kwera ico gihe kwari dufise vibe z'ibisabati nabizi twari tunabizi aba baracemwe shege byo bamenga kweri twari dushatse byatsi mwe murarenze indirimbo ya mbere kubera je n'indirimbo ya mbere
mbere twayikoranye n'uyu indirimbo yiwanje ya mbere twayikoranye n'uyu gusa je nsanzwe mfise ubu yari afise iyindi wari warakoze ico gihe kera canke ubu oya kera ico gihe ca kera iwacu kera hacu yarayifise nanje mu gusangira hari haciye nk'indwi zibiri haraciye iminsi mike rega we wakora neza we nawe akora kugenda ndamubwira ati urumva nawe nasanzwe nzi ko abikunda kandi abishaka jewe bari bamaze kunzana muri studio maze kubona ukuntu bimeze ni ndamubwira ati we higa amafaranga nkwereye twereke kandi twikora wewe usaba gukora ibintu by'uburaperi ibintu atari kurapa wowe aho ntibakuzana oya ndaririmba ndashobora nko hariho nk'indirimbo niyo dufise igirizo kuri tuzokurikiza n'uyu nararirimbye ko ndamwandikiza kuririmba nabonye nabimenye arabizi rega arabizi nuko yitinya yitinya akavuga ngo urumva ko kuririmba ndiko ndameka basi ko byoshoboka kandi birashoboka usanga unarapa na wewe kera narapa warabihevye oya sikuvuga narabihevye ariko navuga ko ijwi ryanje niri ubundi rakorapa waraye oya rero nawe nafise urujwe wawe nini ebe nubisubiza agace gatoya nivyo kandi uyu nawe rero nuko kubomora no kuzagora so irya poshe rero irya poshe twarabonye mwarayikoranye indirimbo ubu uriko irabica bigacika ku marezo social poshe ya mwayanditse genre kuri kimwe mwasimye kuyita poshe kubera iki igituma twavuze uwo munsi mbere kumwe n'irya ndirimbo twayipanze twari turi no muri bintu byo kuririmba mu uwo munsi kubera twari mu Kayanza twayipangiye mu Kayanza twari twagiye gutembera ahariya ku gatumba n'iwacu rero tugiye mu Kayanza cha tuvuga ati reka tuje gutembere mu producer yitwa Travis kubera nawe yakorera mu Kayanza kandi akaba akora ibintu bimeze fresh tuvuga ati reka tumutembere rero kumutembera twebwe ntituba tugiye ngo turamukanye ngo turabane oya tuba tugiye nyene kuraba ibintu bishasha bigitseyo turabuka nyene twokeye ibintu bishasha rero tuvuga ati reka dukeye dubanze dushire kuri je mbere na propose abadukore piano canke turabe afro dukore nce ndiririmbira narijya mu iminsi navuga ati reka ndirimbe mwaba bajene kubera mbona menga byonjohera navyo nyene biriko biraza nk'ibinjohera oya bavuga ati reka trying kuri trap rero mu producer yitwa Travis nawe cyaratumvisa mu matrap yokora satumvijya niyo yomera fresh ne kwandika indirimbo mukabihuriza ko mwakaririmba by'ibihugu ndakaririmba by'ibigo bigenda gute mu bigenza gute rimwe nakubwira kare rero umva mesanze ufise iyo mpano si ibintu higira kure ibintu biba bikurimo uwo munsi twahuye guco nyene twiyumvira gukora indirimbo batwumvije beat rero sije yazi aho turayidevelopa nyene mpaka umwe wese yazari yumvira amajambo yiwe uwo munsi yarahejeje gukora beat ahejeje gukora beat ngira mwe yatanguye kugira ngabo je nginavuga ati yahisa duhu beat uwo munsi cyatija gufungura mwisite tugiye gufungura cyadubona na Kenzeri cyaturaduka ahantu twagiye kuyandikira ahantu nyene mwari kujya nyene muri batatu bari mbere twari bane ariho n'undi mujama nyene yararimo turagenda turayandika ewana kubwo nyene duhejeje kwandika twahise tuja muri studio turayikodinga mwarakwakwanize twakoresheje umwanya kuko mbere uwo munsi twari kuja mu gwegura mugabo turabikasabinga turabiheba tuvuga ati reka twigire muri studio kandi isa neza irya ndirimbo mwari mugiye kugira mwagize audio clip mwabigiriye ino canke mwabigiriye hariya nyene audio twayikoreye mu Kayanza video twagiye shooting ino twagiye hajya muri TBC reka we n'umunsi dushootinga narakubonye wambonye na hajya muri TBC rero nakubonye rero yaraje kugura yoba yaraje kugura hajya muri TBC nakubonye yego kwe niyo mwari muri hajya niyo twari hajya niyo yose niyo twayishooting ntunandamutse basi hani nari nashushe umutwe twari mu kazi we nari kukuramutsa ndiko nagira ngo kuba kwisi nani muducishije kwanda muduhe vibe na post umunyana tubenga amuri wahatse kabisa okay aha step by step turi gukora amaji hoshira video mugala filifina tanguye kera ibigoma ari byisi sinigeze mbona guhagarara hey wiya on sweet maji isaba gukora ukubaki kofi kugira love you are every swaggle get the way ubishida mvize n'amahera sinkundi sakuzaba era NBL ndatesa ngeze mu bikorwa ndakesha ntuzi ndamutse ngo we abatugwa ni je muri heya no gukora ize vapu maze cyazuma naho gutira gashenya
never seen us, but I never give up. Let's go. Bisaba ikofi hama tugatwika. People never seen us, but I never give up. Let's go. Bisaba ikofi hama tugatwika. Kuba kwisi ni hasu, kuba kwisi ni hasu. Yeah. Kuba kwisi ni hasu, kuba kwisi ni hasu. Yeah. Kira nubwo badega ibitego cyazoragera humura nshuti erega ntawe ubivukana nubwo dukora bikanga umuziki nawo ukaducanga vuba tuzambikwa ikamba umusirikare ku rugamba nubwo dukora bikanga umuziki nawo ukaducanga vuba tuzambikwa ikamba umusirikare ku people never seen us but I never give up. Bisaba ikofi hama tugatwika. People never seen us but I never give up. Bisaba ikofi hama tugatwika. Kuba kwisi ni hasu, kuba kwisi ni hasu. Muri kuravuga ngo Nimegira twika byose sana. Kabisa ndumva mu misiza. Nimwe basatu bidufise. Ndugutryinga natwe muri ku kazi muri nimwicaye. Nitwicaye vema nitwicaye no gukora. Mufise amajambo aryoshye mufise beat wanibisazi. Tuva mu bwiza tuja mu bundi. Kabisa namwe kuyindi. Step by step numvise ko byatanguye step by step turiko turakora magic. Kabisa mwabyumvise ko bakora amazi guys n'umuriro gusa fire. So mubwiki abandi abajene benshi bafise impano ariko barazicaritse barafise ubwoba mubwiki mwumva mubabwira mugabo ukiri ngaha urumva hari igihe n'abafise nyene impano yo kwicarika umuntu gasanga arazi kwicarana na rapowa iyo si impano rega ibintu byinshi ubu byarabaye impano ibintu byose ni impano ibintu byose ni impano kubera basi umuntu yicara agatekana atari karakora navuga nayo nyene ni impano nayo ni atari nziza kwe oya impano si nziza vyo si impano bayene ntumva ko afise EDSP rega iyo ESP niyo mpano nubwo atabari nziza kwe oya basi muri bamwe bagize ubwoba babuze abantu babespira babaha inspiration mubabwiye iki babuze abantu babespira ko mwe urumva mwarahana inspiration kavuga ati wewe genda ukore ni kugenye ibintu ni sawa mu bisanzwe ukuntu nka je kintu nababarira na ntukarindira umuntu ngo akubarire nako ntukabwira umuntu ngo ntukarindira umuntu akubarire ngo ubikore guca cyangwa ngo kora cyane no wowe nyene uko wavutse urafise ibintu ushoboye gukora muri wowe urashobora kubyishakishamo ugatangura ugakora abantu no bazoguha esprit cyangwa bazoguha courage bivanye n'ukuntu babona uri kurakora kandi n'abaguca intege ntibazobura rero wewe wicaye wumva umengo urindiriye ngo abantu ngo baguhagurutse cyangwa ko gira iki no ntabwo kuye kwicara ahubwo haguruka ukore kuko ibindi byose uzobibona watanguye gukora kandi nta muntu wo gutera intege wa mbere atari wewe nyine wowe no kuye kubanza kwitera intege hama abandi bagakurikira kandi nawe utoronka abagutera intege wowe kora ni watera imbere nibatagukunda bazokuma bakubaha bazi bubaha ibikorwa vyema nta muntu yoronka je numva nk'umuntu ngonya ngo ashaka kuzokora ari uko arose management byo ntibikunda nka jewe nibaza ko bitanabaho kubera oya bizobaho rega ni bukebu utari kurakora none wumva management rero gifatira kuri bya bikorwa byawe usanzwe uri kurakora wewe bantu utera intambwe hama abandi bazosanga aho watereye intambwe rero nivyo numva wiyicariye no kumva ko ufise impano yo kwicara uri karakora nawe afise impano yo gukora nakore ni fresh bazosupporting ibyo ari karakora ni kabisa so none umuntu abakeneye yo basanga hehe ari nk'umuntu genre abona yakunze ibikorwa byanyu nk'umuntu ayoba yifuza kwa manager avuga ati bajya barabose impano irifo ko umuntu abashigikira iyo batora gute so nka jewe mfise imbuga nyinshi Facebook Instagram TikTok YouTube urumva rero ahantu ari ushaka awo nkeneye ntiyo burahasanga ni LBR aho ndihereye aho ndagafunze ukibagiye ntuzomutora cyanje ni Idris Boy urashobora kwandika kuri IG YouTube TikTok Facebook hose Facebook hariko nimero cyangwa na YouTube urashobora kwandika nawe hariko nimero ga Facebook hariko nimero no dukeneye urashobora kuturonka turashobora kugufasha nko mwumvise ndumwanditsi ndasanzwe ntangana service zitandukanye mu ma studio nko kubakinga gukosora indirimbo zimwe cyangwa kuzishira kuri melody byose unkeneye urashobora gucura akajambo kamwe kuri Step Media akajambo kamwe kuri
Media kuri jewe nukubandanya dufashanya ama babandanye bagira follow kuri channel ya Step Media. Murabona ko hama hahiye twama muri vibe tuva mu byiza tuja mu bundi ya. Okay, akajambo kawe kuri Step Media cyambere no kubashimira ku mwanya mwaduhaye no kudushigikira. Kindi naco mubandanye muduha ibiganiro byinshi amasho songe tubakurikirana. Yo kandi abandi nawe mubandanye mushigikira Step Media na twebwe mudushigikire. So bandanya tubanezereza navuga yuko ibintu bizoba bimeze fresh sana. So murakoze cyane mwakoze kanya mwaduhaye muraduhaye vibe kuri Step Media atangwebwe natwebwe nuko mwakoze cyane kutwitaba kuduhunganya wanyu nizere ko mutawutaye. Mwakoze cyane ndibaza no hanyuma twaba tumako muzoze turahari kabisa muzoza muduhe vibe kuri Step Media mapema. So guys mwakoze mwebwe mwadukurikiranye mwabanye natwe dufite abastatu bashasha bo mwino myaka ubu ariko barakura bajya ariko barakora rero hari abandi bariko baravuga babakurikirana. So nabantu bafite impano nziza cyane bafite amajambo aryoshe bafite melody ziryoshe cyane numva ufite ico baterera bababwiye aho mwabasanga amanimero yabo arimwe ama platform yabo mwabatora ko mwayumvise. Abatariga subscribe like commentaire na share zanyu turabikeneye rero mukomeze mugumana hamwe natwe turabakunda cyane. Ciao ciao.